turabaha ikaze kuri channel yanyu Buja Praise TV mukoronka update news zonga mu gihugu no hanze y'igihugu kugira amakuru agezweho ntazarabacika tubasabye gufyonda subscribe mwibagire gufyonda n'agakengeri ka notification. Yes, bakunze ba Buja Praise TV ntanguye kubaramutsa mu muherereye hose nkuko bisanzwe muri kumwe na Bright Verdayo kuri micro ya Buja Praise TV. Nkuko musanzwe mubizi murazi ko tutigera dusiba kubazanira makuru. Aho no musi tugomba guhuza Akes na Landry promoter kuri telefone kugira ngo baduhe umuco kubimaze iminsi biriko biravugwa hirya no hino. Ni mudutega amatwi reka dutangurire kuri Landry promoter. Yes, hello. Hello. Ni sawa Landry. Muriko muvugana na Bright kuri Buja Praise TV. Nkaba nifuje ko twoyaga abiri atatu kubimaze iminsi biriko biravugwa hirya no hino. Buja Praise TV ni giki? Buja Praise TV ni channel yo kuri YouTube ijeje kumenyekanisha makuru igatanga ukuri kubijyanye n'ibiriko biraba muri iki gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Mudutunge gato kuko ashaka telefone reka tongeye tumurondere kandi. Allo kushi ukata phone none. Na mwanya mfise. Nakanya gatoyi gusa ushobora no kumpa iminota nk'itanu gusa kugira tuvugane gatoyi gusa. No kuri no mwanya yongeye ukata phone kandi ariko igitangaje kandi kikanantwenza. Ndibaza muri ko murumva uko nariko yitaba umenga hazi inyama naho hazi biharage n'isombe ariko nkuko yita umutananirwa natwe kuri uno mwanya ntitunanirwa reka tongeye tumurondere kandi. Leo gumugora sana. Landry ndagusabye umakanya gato tuyage gato nka 5 minutes gusa kugira abakunzi bawe ndetse n'abakunzi ba Buja Praise TV babashe kuronka umuco kubimaze iminsi biko biravugwa. Uri live? Yego. Nibiki biko biravugwa? Hirya yejo niho wagize twabonye interview ica kuri Uraka TV uko uri gukoreshwa n'umwigeme mushasha azwi ku izina rya Leila. Aho yakubajije yuko kuvyerekeye ibintu byo kuva muri Uraka TV aho wavuze ati kuzovayo ariko tuge kuri no mwanya tukaba tuzi yuko utakiri muri Uraka TV ubivuze kwiki? Namukanya mubizi no mubimbaje gute? No tuba dushaka n'abakunzi ba Uraka TV ba Buja Praise TV kugira babimenye ndetse n'abakunzi bawe. Mwamaze kuvyemeza ko mubizi. Okay, kuri no mwagenda ashobora kuba ndabizi ariko abafanzi nabo bakene. Kwanza iyo television yari kugira incafuze sinzi yuko arakazi mwawe. Siyo gukora ibiganiro byinshi ibintu bivuga kuri jewe ibintu bitari byiza mubikora kugira mu ncafuze sinzi yuko abatumye sinzi. Nk'ibintu byavuzwe mbona muko muragira n'ibintu bincafuza kandi by'ububesha atari byo. Nk'ibintu wovuga ko byari by'ububeshi byari nk'ibyahe. Singoma ko ndabivuga ariko Nikebuki. Oya hari ngako uri ngako kugira uvuga ukuri. Mbaza ikibazo ushaka manda kwishure ndakukupa. Okay, Uraka TV nawe aba boss muri Uraka TV hamwe nawe mufiki kuri uno mwanya. Ndi muri Uraka TV. Biraboneka neza yuko utari muri Uraka TV kuko ni kiganiro caciye je kuri Uraka TV aho yari boss wawe yari karagirisha ikiganiro nawe nyene yarashoboye kwemeza neza yuko umutima wawe kuri no mwanya utari muri Uraka TV. Okay, nimba boss rero yabivuze urumva niyo mushobora kubaza akagira icyo bibavuze okay niyo iminsi ngwaye niyo mpamvu nariko ndakora kuri Uraka TV. Niyo impamvu yoba ariyo ko tuzi wavuze yuko bose batakuvugije yoba ariyo mpamvu yo kugira urumva Mayra ndahembwa amafaranga. Turabizi ko atari amafaranga avuze. Muri make yoba ariyo mpamvu kubera mwa mutaki canwaka. N'ubunye turi kumwe. Ducanwaka gute turi kumwe. Koya ivyo ni bimwe mu bikura ivyo. Sindabisi. Akesi n'umuvimanje ni byose nta bintu byo gucanwa. Kandi muri ngira niwe mutuma ibyo nta kimwe ivyo genzi ko kundi umukozi wa Uraka. Hamaguta ashobora kuvuga yuko umutima wawe utari muri Uraka TV. Banye niwe yabivuze.
niwe yabivuze ndibaza icyo kiganiro arakibonye afise navyo ndabona ivyo afise impamvu ziwe rero kandi ugeni ni boss afise ushaka kuvuga ivyo ashaka ku buryo ashobora kuvuga yuko wowe utakiri muri Wakalayi TV kandi uri abafise target ziwe no bimenya gute. Okay, ivyo navyo byo gutwara abakobwa mu nzu yo kwa boss wawe ubivuze kwiki? Ivyo sivyo. Aho ndabizi ko kubera ko jewe aho sanzwe mba nivyemeza bimwe turabifise ndetse n'amafoto amwe yarashoboye gusohoka kandi bikavugwa yuko ariyo mpamvu Akes Dan atakikwemera kandi atakigufata nk'umukozi wiwe cyangwa nk'umwana wiwe areze. Ivyo sivyo bamubaza Akes Dan nyene amakuru siyo. Mu misi heze biravugwa yuko mwahatswe no kugwanira mu nzu yiwe ndetse kandi muri chambre yiwe mwari mupfuye iki? Nande? Na Akes Dan. Na Akes Dan. Oya. Ayo makuru siyo. Turashaka kuduha umuco kugira n'aba fans bawe cyangwa abakurikirana Buja Press TV bamenye bashobore kuronka umuco w'ibyo bintu. Iyi misi yose wamukora makuru yo kuncafuza sinzi ko bagutumye ariko ayo makuru yose nayo nzi nta na kimwe ndabizi k'ivyo. Ariko wowe n'ubwawe warivuge yuko muri Wakalayi TV atagiti wateyeyo kandi uzovayo. Ariko ni interview wagize hirya yejo. Ni interview wagize hirya yejo wavuze yuko muri Wakalayi TV utegerezwa kuvayo. Ariko kuri no mwanya ukaba uriko atwemeza neza yuko uri. None nzovayo, none nzogumayo gute? Ni gwanje. Okay, ikibazo kiri he? None ikibazo kiri he nzovayo mpindura akazi. Canke ngumeyo uburenganzira bw'iwanje. Oya kugumayo ntigikunda kuko waramaze kwivugira neza yuko uzovayo. Kandi vuba. Kandi bikaba bivugwa neza yuko muri Wakalayi TV utakiriyo kandi mwoba mwapfuye ivyo nyene byo kwama uzana abakobwa mu nzu ya boss wawe ndetse muri chambre ya boss wawe nibiganiro ukora ugasanga ntubikora nka kera ntashaka ukibishiramo. Ivyo sivyo. Kandi boss wawe yabitubwiye. Arimba we yabivuze uko ashaka bivaye n'ivyo nkuko bayitahura canke bayifuza kubivuga nabundi ivyo sivyo nta nico ndabiziko. Okay, kuri no mwanya wubwira abafane bawe iki gituma kibahumuriza yuko ukiri muri Wakalayi TV utazovayo. Abafana banje bazi ko tutigera tunanirwa ico cyonyene. Rega ko mutigira munanirwa ushobora no kuvuga ati ntimuzonanirwa no kuvayo cankwe umva dushaka kumahumurize yuko utazova muri Wakalayi TV uvyemeze neza utabesha. Imigenderanire yaje n'abafana barazi kikivugo cyacu ko kutigira tunanirwa. Akindi barabizi. Ariko sivyo twagusabye ivyo barabizi. Kandi sivyo twaje kurondera. Barazi ko tutigira tunanirwa ivyo maje kurondera ari ivyo bindi rero sivyo ivyo bindi ntacu ndabizi kubera ko nta ndavuga kuko je navuye muri waka. Oya warabivuze yuko uzovayo ariko kandi vuba. Kuva uri ngayo TV ni gwawe. No irashobora kuba atari gwanje ariko singenda uzokwa ngaho. Birashoboka. Je kubwanje rero sinzokoma muri Wakalayi TV. Kuri wowe mbabishaka uzoguma ngaje kubwanje nanje sinzoguma ngaho muri Wakalayi TV. Okay, reka tubashimire cyane. Nanje ndabashimiye. Okay, umunsi mwiza. Turahejeje kuyagana Landry promoter. Reka tugerageze turondere Akes Dan twumve nawe icabivuzeko. Yes, hello. Yo. Ya ni umeze neza. Muri kumuyagana Bright kuri Buja Press TV nkaba nifuje ko twoyaga ku bimaze iminsi bivugwa bica ku marezo sosiyo atandukanye hagati yawe na Landry promoter. Sinzi ko mwoduha umwanya kuri uno mwanya. Wabaye kandi none. Hirya yejo niho haciye ikiganiro kuri channel yawe cyakoreshejwe n'umwigeme Leila wakoreshejwe na akaba ari Landry promoter. Aho yamubajije byinshi kubijanye ubwa mbere yatangiye kumubaza ivyerekeye kugwara kwiwe aramwishura mu nyuma niho yamubwiye yuko agwaye ariko atararonka amahera yo kuja kwa muganga. Ivyo wewe ubivuga kwiki? Nana maze kuyamuharanga.
wayamuhaye no munsi canke wayamuhaye mw'ivyo bihe yashatse kuguta urya mwanya nyene urya mwanko nakoze urya musi nakoze ikiganiro urya munsi wakoze ikiganiro none kubera iki ko numvise hari havuzwe byinshi yuko bari ari wagomba agende kumuvuza urya mu kameramani wiwe woba wabikoze kubera ni nkuko n'undi muntu wari we wese canke woba wayamuhaye kugira ureke kwisuzuguza nkuko kubera wari wamaze kubona ko umukameramani wawe ari we yari yamaze kugenda kumuvuza jewe mu bisanzwe uko bimeze cese nkora ikintu nkurikije ivyo abantu bavuga ngo ni ukwisuzuguza canke niko ya simeze rero nkora ikintu kuko mba mbona yuko ikintu ko ndagikora kuko sinshobora gukorera ku vyo abantu bavuga ariko biraboneka neza yuko wewe utabikoze kubw'umutima wari ubishatse kubikora ahubwo wabikoze kubera byari byamaze kugaragara ku marezo sosio si ku marezo sosio nuko je narinzi nuko n'ikintu agwaye kandi yaguma ambwira ngo afise imitende ngo ameze neza none gashaho ushobora guca kuvuza umuntu akubwira ko ariko arakira none wumva nico kari ikibazo kuko umuntu akenerwa kuvugwa amenya ico agwaye mu gihe ashitse kwa muganga urumva ko atogenda kwa muganga ata mahera afise okay wewe ari wewe wocura rurarota kwa gwaye atabikubwiye wocura rurarota ovyerekwa obigenza gute tubiravye ku marezo sosio oya ego ndavyumva tubiravye ku marezo sosio atandukanye ndetse duciye no ku ma WhatsApp ya Landry promoter yaragerageje kubipostinga ku ma stats nahatari kuba yabikubwiye mugo ndizera neza ko yabikubwiye nahatari kuba yabikubwiye ndazi neza yuko stats ziwe zikurikirana nakubaza ikibazo ego mbata nkubu ukeneye kubwira ikintu papa wawe ugicisha kuri stati ubwo n'abantu bose bahora baraba amastati gamana biravana ariko si kira kintu cyose na papa wawe utegerezwa kumubwira ku muntu face to face ucugisha rero kuri stati cyangwa ukanamwandikira ariko ndizera neza yuko Landry promoter yakurondeye kandi arabikubwira kandi ndazi neza yuko wari ubizi yuko agwaye yambwiye ati ndagwaye ntambwiye ati ngo nta mahera afise ngo canke ibintu nk'ivyo ariko nizere neza nkuko nawe wari wambajije yuko ngo uguhaye ko utobibwira papa wawe ubicishije kuri stati ndazi mu gihe yari amaze kukubwira yuko agwaye nk'umuvyeyi wari umaze kumenya igikenewe oya none bigasha abagwara bobo ni benshi none umuntu wari wese ambwiye ngo aragwaye ncamenye igikenewe haba hakenewe amahera yo kuja kwa muganga kuko nk'umuvyeyi ubuzi yuko umwana ategerezwa kuja kwa muganga bisigura rero yuko jewe ndishira hamwe rijejwe kuvuza abantu bagwaye canke iki oya umuntu agwaye akubwiye ko agwaye ni information ntabagusavye ngo mfashe ibi nibi me abagomvye kumenyesha gusa ko agwaye c'est simple bro ariko tubiravye ku ma interview twaronse kwa Landry promoter ama interview yakoreshejwe nogira mwigeme Leila aho yavuze yuko ari wewe afata nk'umuvyeyi we kuko ari wamukuye hasi kugeza naha ari wewe urumva muri maka gufata nk'umuvyeyi bisobanura yuko n'igihe yo bagwaye ari gutegezwa kumufasha ivyo birumvikana mugabo ntibisigura ko mugihe abagwaye ari je ntegezwa kumufasha urwacu muco kintu kwanza ncambere kana nakubwira ikintu kimwe Landry yakora kuri waka ukavyumva ego ndavyumva rero yagize ikibazo co peut-être ngo cyo mu buzima busanzwe ego urumva ego ico naho kibaguriye n'akazi me yagize ikibazo cyo mu kadi nkuko urazi ingorane nyinshi yaciyemwo twaragerageje kuvyirukamwo n'iki bwa mbere agwaye naho nyene twagerageje kuma tubimufasha bitumenyesheje mugabo atari kutumenyesheje ntavyo twari kuko ariko dufatiye nkaho nyene uvuze ati ngo Landry promoter ngari muri waka ngari kiyagwaye ngo ivyo ntibiri mu bibazo bya waka byo babiri muri contract mwasinyaniye ko tuzi mu makampuni menshi atandukanye yo mukoza gwaye ari company tegeza kuba imuvuza singombwa bibuko onye kandi ikindi naco singombwa ko contract nayivugira ku ma media kuko contract iri entre nous etwe tuzi biri muri contract amikindi naco singombwa yuko nshaka ngo umukozi wa company kana kangwa ategerezwa kuvuzwa siko biba bimeze bivana na contract nko babivuze okay reka tuve ikindi naco nubwo hinge nubwo company yovuze umukozi ni mu gihe umukozi aba yagiriye ikibazo ku kazi ntushobora kugenda kugwana muhira bakumena amaso amuco genda ku kazi ngo baramenya ngo barankuye iginyo je ndiko ndagwana oya kenshi mu makampuni tuzi uko bigenda yuko umukozi agwaye naho yoba yagwariye hehe kampuni ari itegerezwa kumuvuza
ariko reka tuve muri ibyo byo kugwara bya Landry Promoter, reka tuje muri ibi bindi bimaze iminsi bivugwa, ndetse sinovuga ko ari n'ibihuha ariko biraboneka neza yuko hoba hari ikibazo hagati ya wewe na Landry Promoter, kandi nibaze ko cyo ari nacyo kibazo cyatumye udashobora no kuvuza Landry muri kino gihe. nta kibazo na kimwe kiri hagati ya je na Landry, kubera Landry nta tongo dusangiye, nta mugore dusangiye, umwe wese ahembwa suva n'ivyo yakoreye urukora vyo. Rero nta kibazo na kimwe twe dufitani, nimbaho bahabayeho kutumvikana subwa mbere kuko ntazibana zidakomanya amahembe kuva kera twaraca mu bintu bitari vyiza tukicara tukabiyaga. Ego ariko ibibazo birarutana, hari okay mu ivyo bibazo uvuze subwa mbere, ariko twege ni bwa mbere twoba tunabibonye kandi bikanaca no ku marezo sosio. Urumva ko hoba hari ikibazo gikomeye cyane ku buryo havugwa yuko Landry Promoter ashobora no kuva muri Wakalight TV, kandi tubiravye neza n'ikiganiro wagiraniye jo n'ujya mwigeme nyene warashoboye ku nyishu washoboye gutanga, byarashoboye kugaragaza neza yuko wewe na Landry Promoter hoba hari ikibazo, kandi Landry Promoter vuba ashobora no kuva muri Waka. Nishuye gute? Ya warashoboye aho nani Leila yarakubajije ati kuri ku kibazo cy'ibyo bya Landry Promoter kuva muri Waka ubibona gute? Uravuga neza yuko naho yovayo atakibazo, kandi ari naho twatoye muri bamwe bo muri Waka nyene twashoboye gutora telefone yabo nk'umunyarutsa ko tutananirwa, turaronka audio neza uri kurabwira umuntu ngo mureke Landry Promoter ashaka agende nta kibazo. Audio yifise? Ya audio ndayifise. Roje ni wazakuze ibintu uri kuvuga atakuri kurimo. Iyo audio ndayifise. Landry agiye. Kandi ubishaka no kuyikumvisha no yikumvisha, ariko si kuri no mwanya. Umviriza? Ntacho bitwaye nubwo yogenda. Ntacho bitwaye. Muri make urisi yuko Landry Promoter ashobora kuva muri Wakalight TV. None agiye gashaye ikibazo kikihe, arabivuze no muri kijya kiganiro, abonye yuko ahagiye hari ikiruta aho yahora, nta kibazo, ni nawo munezero wacu. Akes Dan atari kwihagarara ko nkuko wabivuze muri ga interview wagize jo ngo naho yovayo Wakalight TV yo kwama ihagaze neza, ntubona neza yuko Landry Promoter bishobotse akayivamo ko Wakalight TV yosubira inyuma? Bon, wait and see nico no kwishura tu. Mugabo Wakalight TV ntigizwe n'umuntu, igizwe n'abantu. Ego irashobora kubigizwe n'abantu ariko ikabihagarariye ku muntu umwe. Sinibaza yuko iyo bihagaze ku muntu ari ashika kuri tere. Kuko hariho abandi bantu baba bafite ubundi bushobozi butagaragara ku maso y'abantu. Atari bangamwe bamufiki na Landry Promoter. Landry ico dupfa? Landry je naho ntaco dupfa, ahubwo dufite ico dupfana. Sindabyibata. Ego ama bro ndibaza ivyo nakubwiye birahagije, reka mbandanye ibindi bikorwa ndimo. Ibyo Akes Dan atubwiye ni ibyo, ariko biraboneka neza yuko Akes Dan akase phone ababaye. Mwari kumwe na Bright Verdion kuri microphone ya Buja Press TV. Nimwe bagira kugira subscribe kugira mu bandanye mwironkera makuru atohoje neza kandi ku mwanya muyakenereye ko.